Mwiriwe neza bakundwa inshuti zanje na bene data muri ngaha aha muri El Salvador. Numugisha ukomeye kuba ndi kumwe namwe kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo wanye n'iki gihe cy'iherezo. Nico gituma ngomba gusoma mu gitabo canke mu butumwa bwiza bwanditswe na Mateyo mutagatifu mu kigabane ca kabiri ku murongo wa 13. Umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Aha hatubwira ku bijanye na Yesu igihe yari afise nk'imyaka 2 y'amavuka. Haravuga hati ivyo vyabaye inyuma yuko abanyabwenge bari bamaze gushika i Betelehemu y'i Yudaya, bagendeye baje kuraba Yesu, Yosefu na Mariya. Nuko ngaho bamushikanira izahabu, imibavu hamwe n'isenga. Nuko mu nyuma baburirwa ko boca mu yindi nzira bagasubira iwabo basubiye mu gihugu cyabo. Nuko rero nimurabi vyabaye kuri Yesu. Haravuga hati bamaze kugenda, umumarayika w'Umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi, aramubwira ati vyuka ujana umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugume yo gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondera umwana ngo amwice. Ahenga mwijoro aravyuka ajana umwana na nyina aja muri Egiputa, aguma yo gushitsa Herode amaze gutanga ngo ivyo Umwami Imana yavugiye mu bavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Umuvugishwa n'Imana Hoseya mu kigabane ca 11 umurongo wa mbere niwe yavuze ati narahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Kandi reka turabe ingene atubwira Hoseya mu kigabane ca 11. Haravuga hati mu kigabane ca 11 umurongo wa mbere haravuga hati Isirayeli uhereye akiri umwana naramukunda, maze mpamagara uwo mwana wanje ngo ave muri Egiputa. Reka dusome no mu gitabo cyo kuvayo. Reka turabe mu kigabane ca 4 umurongo wa 22. Haravuga hati uko niko Imana yabwiye Mose iti kandi uzubarire Farawo uti kuno kuhoraho agize ngo Isirayeli n'umwana wiwe w'imfura, kandi yarakubariye ngo rekura umwana wiwe agende aje kumusaba, ariko wanse kumurekura. Uti nuko rero nawe azokwica umwana wawe w'imfura. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, kandi ikanatwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Abana b'imfura n'ab'Imana. Imana uko niko yabigenye, niko yabishinze, niko yabigenye mu ijambo ryayo mu gitabo cyo guharura ikigabane ca 3
de esta verdad divina. harashinga intahe y'uku kuri kw'Imana. Números capítulo 3, Guharura ikigabane cya gatatu umurongo w'icenda kugeza ku wa 13 dice haravuga hati, Dios a Moisés, Imana ibwira Mose iti nuko Abalewi ubashikirize Aroni n'abana biwe, arabahawe arabeguriwe barobanuwe mu Bisirayeli, ushireho Aroni n'abana biwe abe ari bo bazezwa igikorwa cy'ubuherezi bwabo, kandi uwundi wese atari uwo muri bo yovyegera akavyitamwo aze yicwe. Uhoraho abarira Mose ati, raba jewe nisobanuriye Abalewi mu Bisirayeli bandi ngo babe mu gishingo c'abana bose b'ubuzibura bw'Abisirayeli. Abalewi bose bazoba abanje niharije, kuko abana bose b'imfura ari abanje. Ku munsi nikira ko abana bose b'imfura bo mu gihugu ca Egiputa, niho nirobanuriye imfura zose zo mu Bisirayeli nkazeza. Iz'abantu bo n'uburiza bw'ibitunzwe bizoba ivyanje, nduhoraho. Ngaha turashobora kubona ko Imana yagenye ishinga yuko abana b'imfura arabayo, kandi mbega umwana w'imfura ni iki? Umwana w'imfura ni umwana wa mbere aba yatanguye gusamwa inda. Uwa mbere aba yabanje gusamwa inda ni umwana w'imfura. Nuko rero iyo hariko haravugwa ku ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu, hakavugwa no kuri Isirayeli nk'umuntu, reka turabe iri banga. Imana ku bijanye na Yakobo na Esawu, Imana mu bwenge bwayo, mu byiyumviro vyayo, ubwa mbere yabanje kwiyumvira Yakobo. Nuko rero mu bwenge bw'Imana, mu byiyumviro vy'Imana, ubwa mbere Imana yahashize Yakobo, yiyumviriye Yakobo. Hanyuma turabona ko mu nda ya Rebeka, ari we nyina wa Yakobo, akaba yari n'umugore wa Isaka, aho muri iyo nda harasamwe abo bana babiri, baragwanira mu nda ya nyina wabo. Ariko Isaka, umunyihanganire Esawu, yarashoboye kuvuka ubwa mbere. Hanyuma nawe haca havuka Yakobo. Ariko nimwitegereze, Yakobo buri gihe yaguma agwanira mu nda ya nyina, ariko araharanira kuvuka ubwa mbere. Nuko rero turabona yuko dufatiye ku buvugishwa, Yakobo vyabaye ngombwa yuko avuka ubugira kabiri, kandi yaje agumije mwene wabo, amugumije ku bitsintsiri cyangwa ku maso y'ibirenge. Aho niho yaje afashe agumije Yakobo. Nuko rero Yakobo yaguma agwana akiri no mu nda ya nyina, aharanira uwo mugisha w'ubusamuragwa w'ubupfura. Ariko nimwitegereze, buri gihe ikintu ngirakamaro cyane mu mugambi w'Imana ni umuntu uw'Imana iba yarabanje kwiyumvira ubwa mbere. Ninde aba ari imfura imbere y'Imana? Ni umuntu Imana iba yaratanguriye ko kwiyumvira. Ibyo nivyo ngirakamaro. Nuko rero nimurabe mu gitabo cy'Itanguriro ikigabane cya 25
19 en umurongo adelante, w'icumi n'icyenda ukabandanya haravuga estos hati son los descendientes de uru Isaac, nirwo hijo de ruvyaro Abraham. rwa Isaka Abraham mwene engendró a Aburahamu. Aburahamu Isaac, yavyaye tenía 40 Isaka. años, Isaka cuando yari tomó amaze por imyaka mujer a 40 Rebeca, igihe hija yarongora de Rebeka Betuel mwene arameo de Betuweli Padán Aram, umwaramu w'i Padani hermano de Aramu, Labán mushiki arameo. wa Labani Tenía umwaramu. 40 años Murabona cuando yari afise se imyaka casó. 40 igihe En la yarongora. actualidad, pues, no se espera tanto Kugeza ubu tiempo umuntu porque ntarindira vivir igihe kirekire tanto kuko tiempo. umuntu ntabaho Y la joven no igihe sabemos kinini, cuántos años tenía, kandi n'inkumi ntituzi pero imyaka yari ifise uko tampoco se ingana, espera tanto tiempo ariko en este n'inkumi tiempo en el nazo que vivimos. ntizirindira cyane Porque muri la iki gente gihe no turiko vive turabamwo, tanto kuko tiempo. abantu Es ntibakibaho difícil umwanya llegar muremure. a 100 años. Biragoye Se ko umuntu llega, pero ya ashikira imyaka ijana. Umuntu arashobora con un kuyishitsa, bastoncito ariko siempre, ni nk'aho aba yamana agakoni ayudándose. aguma yishimikiza Ahora yifashisha. Isaac tenía 40 años cuando Isaka yari afise imyaka 40 igihe yarongora Rebeka mugira umugore. Haravuga hati Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe, kuko atavyara. Uhoraho yumva gutakamba kwiwe. Rebeka umugore wiwe asama inda, abana basitanira mu nda yiwe, maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho ni iki? Aragenda aja kubisiguza Uhoraho. Uhoraho aramwishura ati inda yawe irimwo amahasa abiri, amoko abiri azokwitandukanya uhereye bakiva mu bura bwawe. Ubwoko bumwe buzorusha ubundi inkomezi, kandi bukuru azoshumbira butoyi. Nuko rero Yakobo vyabaye ngombwa ko avuka ubugira kabiri, kuko umukuru mutoya avuka mukuru wiwe yamaze kuvuka. Yari mukuru we amusumbya nk'uduce tw'amasegonda. Ariko Esawu yari yavutse ubwa mbere, nuko rero niwe yari bukuru. Yakobo nawe yari butoyi. Ariko nimwitegereze, umugisha ukomeye wari uwande? Wari uwa butoyi. Maze igihe ciwe cyo kuvyara kigeze, basanga yaratwaye inda y'amahasa. Bukuru avuka ari inzobe y'umuyugubwe, yarakatse wese nk'impuzu y'ivyoya. Bamwita Esawu. Bamwise Esawu kuko Esawu bisobanurwa ngo ibitukura. Hama hakurikira butoyi afashe igitsintsiri ca Esawu, no kuvuga ku birenge bya Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 igihe bavuka. Nuko rero nimurabe, ku myaka 60 niho yaronse abahungu babiri, abana bato babiri. Rebeka nawe ntituzi imyaka yari afise, ariko aho n'imiburiburi guhera igihe yari yararongorewe hari hamaze kurengana nk'imyaka 20 gushira ko iyo yari afise atararongorwa. No kuvuga yuko tukuvuga ko yari afise nko hagati y'imyaka 35 na 50 we, kandi yarahejeje aronka abo bahungu babiri. Murabona, Aburahamu yararongoye umugore wiwe abingumba. Isaka nawe ngaha ararongora umugore wiwe nawe abingumba. Yakobo nawe hanyuma arongoye nawe nyene umugore wiwe Rakeli aba ingumba. Ariko nimwitegereze, muri ibyo vyose vyabaye ukuboko kw'Imana kwaraje kubabera umugisha, kandi abagore babo barashoboye kuvyara abana, ndetse no mu buryo budasanzwe, kuko bo bari ingumba. Ariko Imana yarabazibuye inda, kuko ku Mana nta kintu na kimwe kiriho kidashoboka. Igihe Sara yari afite imyaka 90 niho havutse Isaka. Aburahamu nawe yari afite imyaka 100. Nuko rero ngaha Isaka nawe afite imyaka 60, niho Esawu yavuka be na Yakobo. Hanyuma ntituzi imyaka Yakobo yari afise igihe Yosefu yavuka avyawe na Rakeli. Nuko rero turashobora kubona yuko Yakobo yaharaniye umugisha w'ubufura igihe cyose. Yaraguriye umugisha w'ubufura mwene wabo, awumugurira isahani y'ibiharagi. Hanyuma hageze yuko se wiwe Isaka
igihe yari asigaje imyaka mike, ntiyari agisigaje imyaka myinshi yo kubaho, ariko nimwitegereze kugeza naho yari agisigaje imyaka irenga 200, kuko amaze guha umugisha Yakobo hanyuma agaha umugisha na Esawu. Yakobo yategerejwe guca agenda, ntituzi igihe amaze kuronka umugisha, nuko yategerejwe kuja i Padani Aramu, ariko ahunga mwene wabo. Ariko nimurabe, umwana w'imfura naho yoba ariko arahunga agenda atwaye umugisha, ntawusiga. Umugisha uramukurikira kandi arahezagirirwa ku butaka mu kibanza aba arimwo, vyose bizoba biganisha kumuzanira ineza. Mu nyuma agarutse, nimwitegereze igihe yagenda, nta ntama yagiye ajanye, nta mugore yagiye atwaye, nta n'abana yagiye atwaye, ariko agarutse yaje afise ibintu vyinshi, ari umutunzi, afise intama, yaje afise abana, azananye n'abagore biwe kugira ngo abe mu gihugu ic'Imana yari yarasezeraniye Aburahamu. Nuko rero turashobora kubona ingene Yakobo yaje avuye mu banyamahanga atunze kugira ngo abe mu gihugu ca Isirayeli. Hanyuma inyuma yaho turabona yuko yagize ingorane zo mu muryango. Ni nk'uko rimwe rimwe tugira ingorane mu muryango, aho abana bacanamwo hagati yabo, kandi uko niko vyabaye hariya. Ivyo ntibiba bikwiye kubaho, ariko vyagenze uko. Yosefu bene wabo baramwanka kuko yari umuntu agira indoto, yari afise imigenderanire ya hafi na hafi n'Imana, yari umuntu w'umunyampwemu. Kandi mw'izo ndoto buri gihe indoto nziza zaba ziganisha kuri Yosefu, kandi bene wabo baramwanka, kandi kubera ko se Yakobo yamukunda cyane, kugeza aho yari yaranamushoneshereje n'impuzu ndende y'amabara asukiranye. Twovuga yuko iyo mpuzu yari ifise amabara nk'ay'umunywa w'amazi, kandi bo baridogera cyane Yakobo. Ariko naho Rubeni ari we yari imfura ya Yakobo, uwo yari yavyaye ku mugore wiwe Leya, uwo Yakobo yari yararongoye bari bubakanye yari Rakeli. Nuko rero biciye kuri Rakeli, uwo niwe yavyaye ko Yosefu. Kandi nimurabe, ingorane zo ku isi ntizikuraho umugisha w'Imana. Ingorane zo ku isi ntizikuraho umugisha w'ubufura w'ubusamuragwa. Izo ngorane izo Yakobo yagiriye hariya, mu nyuma turabona yuko izo ngorane zitakuyeho umugisha w'ubufura kuri Yosefu, umwana wa Yakobo, uwo yari yavyaye kuri Rakeli. Kandi igihe Yakobo hari hageze ko atanga umugisha, Yosefu yazananye n'abahungu biwe babiri, kandi muri Egiputa, mu gihugu cyo mu mahanga, niho yari yaravugiye umugisha awuha Yosefu. Igihe yarahezagiye Efurayimu akamuha umugisha wo mu kuboko kw'iburyo akumushizeko, kandi kubera ko yamushizeko ukuboko kw'iburyo, yategerezwa kuvuga uwo mugisha akawubwira Efurayimu ubwa mbere. Ahari ukuboko kw'iburyo haba hari umugisha w'ubusamuragwa w'ubufura. Nuko rero ubu mu kuboko kw'iburyo kw'Imana mw'ijuru hari iki? Hari igitabo cy'ibimatanijwe ndwi, kandi aho Imana ishize ukuboko kwayo kw'iburyo, aho hazoba hari igitabo cy'ibimatanijwe ndwi.
Porque en ese libro están kuko muri ico contenidas gitabo las bendiciones harimwo de la imigisha primogenitura. y'ubusamuragwa En y'ubupfura. ese libro, Muri ico gitabo vean ustedes, están contenidos murabona los aho nombres hari de todos los amazina primogénitos y'abana bose b'imfura b'Imana banditswe mu en el ijuru libro de la mu vida gitabo del c'ubugingo Cordero. c'umwagazi w'intama. Y ahora encontramos que Jacob Nuko rero turabona yuko Yakobo yahaye umugisha Efurayimu, mu nyuma naho agaha umugisha na Manase amushize ku kuboko kwiwe kw'ibubamfu. Mubona ukuboko kwiwe kw'iburyo yari yagushize kuri Yakobo, ukw'ibubamfu nako Jacob había colocado su derecha Yakobo yari sobre yashize ukuboko kwiwe kw'iburyo kuri Efurayimu, ukw'ibubamfu nako agushira kuri Manase. bendijo Kandi yarahejeje aho umugisha abo bahungu babiri, kandi aho yariko José aho umugisha al Yosefu, colocar esa bendición sobre igihe los uwo hijos. mugisha yarawushize ku bana ba Yosefu. Si José le tocaba bendecir a sus hijos, iba a Iyo bendecir Yosefu aza kuba ari we ahezagira abana biwe, Manase yari kumuhezagiza umugisha w'ubupfura. Ven ustedes, fue guiado Ariko por Dios Yakobo para we yararongowe n'Imana bendecir con la bendición de la kugira ngo primogenitura. ahe umugisha w'ubupfura En el Efurayimu. capítulo 48 Mu de kigabane Génesis, ca 48 mu itanguriro niho hari uwo mugisha y dice Jacob, uriko uravugwa. Yakobo aravuga ati, dice el capítulo 48 ikigabane ca 48 umurongo wa 14 ukabandanya, haravuga hati, Isirayeli aramvura ukuboko kwiwe kw'iburyo, arambika ikiganza ku mutwe wa Efurayimu ari we muhererezi, arambika ikiganza ciwe c'ibubamfu ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko yiwe ibigirankana, kuko Manase ari we yari imfura, ahezagira Yosefu. Nimurabe ingene ahezagira Yosefu, ahezagira Yosefu ati, Imana, iyo sogokuru Aburahamu na data Isaka bagendera imbere, Imana yandagiye mu kubaho kwanje kose igashitsa n'ubu, umumarayika yandokoye mu byago byose, ihe aba bahungu umugisha, nibitirwe izina ryanje n'irya sogokuru Aburahamu n'irya data Isaka, barakarondoka babe benshi cyane mu isi. Maze Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza ciwe cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza, aterura, ni ukuvuga yafashe ukuboko kwa Yakobo, aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushire ku wa Manase. Yosefu abarira se, atoyaye muvyeyi, suko uyu niwe mfura, ba ari we urambika ikiganza cy'iburyo ku mutwe. Ni ukuvuga ngo ashyire ikiganza ciwe cy'iburyo ku mutwe wa Manase. Se aranka ati, ndabizi mwananje, ndabizi, uwo nawe azohinduka ubwoko, bitaye ko azoba agakomeye, yamara murumuna we azomurusha, kandi urubyaro rwiwe ruzohinduka amahanga menshi. Abahezagira kuri uwo munsi ati, Abisirayeli iyo bahezagirana bazovuga kuri mwebwe bati, Imana irakakugira nka Efurayimu na Manase. Naho nyene yabanje Efurayimu ataravuga Manase. Nuko rero nimurabe ingene umugisha w'ubupfura wari uwa Yosefu, kandi igihe hari hageze yuko Yakobo atanga umugisha wiwe wa mbere ngo awuhe abana biwe, yawuhaye Yosefu mu guhezagira Efurayimu, mu nyuma naho agahezagira na Manase. Nuko rero ubu naho Kristo biciye ku musaraba, aho we yapfiriye ku bwacu, turabona yuko umugisha wari uw'ubwoko bw'Abaheburayo bamaze kumwanka. Uwo mugisha wari imbere y'ihanga ry'Abaheburayo, kuko imbere y'ukuboko kw'iburyo kwa Yakobo hari inde? Hari Manase. Ninde yari imbere y'ukuboko kw'ibubamfu? Yari Efurayimu. Uwo mugisha wari imbere y'ihanga ry'Abaheburayo hari igihe hari ukugaragara kwa Kristo. Banse Kristo akabambwa ku musaraba i Karuvariyo, uwo mugisha waciye uhindukirira ku banyamahanga, ku ishengero ryo mu mahanga. Kandi umugisha wo mu kuboko kw'ibubamfu
w'uwo mugisha pasa de los gentiles hanyuma uca ku banyamahanga ugaheza ukaja ku bwoko bw'abaheburayo. la bendición nuko tan rero grande del pueblo hebreo nimuraba umugisha ukomeye cyane rechazó w'ubu cuando bwoko rechazó a bw'abaheburayo Cristo. banse igihe banka Kristo mu kuza kwiwe. Y ahora por medio de la cruz, nuko por medio del rero sacrificio de biciye Cristo, ku la musaraba, biciye bendición mu de la kimazi cya primogenitura Kristo, umugisha le w'ubufura, corresponde a la uwo iglesia mugisha del ubu Señor Jesucristo. n'uw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y los miembros de la iglesia de kandi Jesucristo abagize son ishengero los rya Yesu primogénitos Kristo de Dios, n'abana escritos b'imfura en el b'Imana cielo, banditswe mu en el ijuru libro mu de la vida gitabo del Cordero. cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ahora cualquier persona nuko rero se umuntu preguntaría, yo aunque no kwiyumvira iba el pueblo hebreo a ati recibir a ni Cristo, ihanga ry'abaheburayo bataza cuando kwakira lo Kristo mu estaba kuza kwe kwa proclamado, mbere. Ibyo byose byari bisanzwe byarategekanijwe, ariko twiyumvire iyo ihanga ry'abaheburayo baba barakiriye Kristo nk'umucunguzi wabo, allá hariya bari kuba bamwakiriye nk'umwami wabo. Iyo baba baramwakiriye nk'umwami wabo, hari kuba haratangwa inganje y'imyaka 1000. Mbega aho hari guca habiki? Aho twebwe twavukiye mu banyamahanga, twari kuba twavukiye mu ihanga ry'abaheburayo. Ariko mwibuke, twebwe twavukiye hagati mu banyamahanga, kuko umugisha w'ubufura w'ubusamuragwa washyizwe mu banyamahanga. nuko rero turabona yuko nk'uko biciye mu muntu umwe ari we Yakobo, ari we yabaye mu gihugu icy'Imana yasezeraniye Aburahamu na Isaka, ikakibasezeranira nk'ishamvu. Yakobo yabaye muri ico gihugu, ariko mu nyuma yategereje kuja muri Padana Aramu. nuko ari ngaho avayo ari umutunzi. hanyuma amaze kuba agahe gato mu gihugu cya Isirayeli, mu nyuma yategerejwe kuja muri Egiputa, kuko imfungurwa zaraheze mu gihugu cya Isirayeli. Ariko agiye muri Egiputa, Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa, kandi Egiputa ishushanya abanyamahanga, n'igihugu cy'abanyamahanga. nuko rero ubu naho mu gihe cy'iherezo turabona yuko kubera Kristo yagurishijwe, akankwa, akagurishwa, akabambwa, ubu rero Kristo Yosefu wacu ari hagati mu banyamahanga, uhereye igihe yahindukirira ku banyamahanga bigatangurira mu nzu ya Korneliyo, ahugurukiye irembo ry'abanyamahanga. Kuva ngaho ukabandanya, Kristo yagumye ariko aragendagenda mu banyamahanga. Kandi igihe Pawulo mutagatifu yatangura ubukozi bw'iyo, Imana ikamukoresha muri Aziya ntoya, aho Kristo ari muri mpwemu yera, yari yamaze kuba ari mu banyamahanga, ariko araha umugisha, ariko arahezagira abatoranijwe biwe, abana biwe b'imfura banditswe mu ijuru, ariko arabaha ubucunguzi. ni ukuvuga yuko uko Pawulo mutagatifu yajanaga kwiza hirya no hino ubutumwa, abantu bakizera, bakakira Kristo nk'umucunguzi wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, gutyo bakaronka mpwemu wa Kristo, aho bari ko bararonka uwo mugisha w'ubufura mu gice cya mbere, ariko kuvuka ubugira kabiri, gutyo bari ko bararonka umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. ni ukuvuga yuko abantu binjira muri uwo mugisha w'ubufura w'ubusamuragwa, ahabera umugambi w'irema. ni umugambi w'irema, Imana iriko irarema ihanga ryitirwa izina ryayo, nk'uko biciye mu muntu umwe Yakobo. nimwitegereze, havuyemo abahungu ba Yakobo, aho naho havamwo abana babo. nuko gutyo mu muntu umwe gusa havuyemo ihanga rya Isirayeli. ubu naho biciye mu muntu umwe, umukunda wacu Umwami Yesu Kristo, naho haza ihanga ryitirwa izina ryiwe, ariryo rizoba ihanga
de esa manifestación, rinini. Kristo biciye muri uko kugaragara ariko arasuka umugisha wiwe w'ubufura w'ubusamuragwa ku ishengero ryiwe entre los gentiles, hagati mu banyamahanga. Él está formando We ariko multitud de naciones. ararema isinzi Él ihanga está rinini. creando We ariko un Israel ararema celestial. Isirayeli yo mu ijuru. En el Israel terrenal, Muri Isirayeli yo ku tanto isi, Jacob, que fue bendecido yaba Yakobo por el ángel ari we cuando le cambió el yahezagiwe nombre, n'umumarayika igihe yamuhindurira izina akamwita Isirayeli, ari byo bisigura ngo umwami ari kumwe n'Imana cyangwa umwami afise ububasha ari kumwe n'Imana. encontramos que Jacob, Turabona yuko vean ustedes, Yakobo vino a ser la cabeza yaciye aba de una umutwe nación que w'igihugu Dios crearía. ic'Imana yagira ireme. Es el que ha creado Imana la nación niyo yaremye igihugu cy'Abaheburayo, nico gihugu kimwe rudende cyaremwe y n'Imana. vean cómo la trajo a Kandi existencia por nimuraba medio ingene Imana yagishizeho biciye muri el Yakobo, cual vino a ser ari we Israel. yahavuye ahinduka Isirayeli. Encontramos que así como Jacob, Turabona yuko nk'uko Yakobo amaze kuba muri Egiputa akabayo igihe hari hateye inzara, yajyanyeyo n'umwana wiwe, ajyana n'abana wiwe kuko Yosefu niwe yabajyanye muri Egiputa. Mu nyuma yimirije gupfa aravuga nti nimuzondekere ngaho umubiri wanje muzowujyane hariya de Israel, mu o gihugu sea, cya mi tierra, Isirayeli, ni ukuvuga ngo mu gihugu canje, nuko en donde está munshireyo Abraham e Isaac. ahari Aburahamu na Isaka n'abandi bose mu kibanza icyo Aburahamu yari yaraguze ngo ribe itongo. Ni ukuvuga ngo itongo ryo kuhambamwo Aburahamu yari yiharije yiziziye mu majambo asesuye. Kandi Yakobo amaze gupfa, Yosefu yaramujyanyeyo Y era un juramento. bishingiye ku isezerano bari bahanye, kandi iyo yari ndahiro. Hanyuma murabona Yakobo A la tierra prometida. yarasubiye mu gihugu cy'isezerano. Cuando José Nuko mu nyuma Yosefu nawe yimirije gupfa yaravuze ati nanjye ntimuzondekere ino, ustedes me llevan allá mwebwe muzonjane a hariya la tierra de mis padres, mu gihugu kirimo abavyeyi banje, muze munjane yo mwebwe nimwasohoka mukajayo. al momento de Ntibari morirse, ¿no? kumujana muri ako kanya nyine apfiriyemwo, ariko bari kumujana Porque Dios basohotse. los Yosefu libertará yari yababwiye ati kuko Imana izobarokora a la tierra de Israel. ibasubize mu gihugu cya Isirayeli. Murabona Yosefu yari azi ibyari kuzoba hanyuma. José fue embalsamado en Egipto, Yosefu yahambwe siendo el segundo muri en el reino de Egiputa, Egipto, ari ubugira teniendo kabiri mu posición bwami bwa muy alta. Egiputa, yari afise Pero cuando ikibanza llegó cyo hejuru el cyane. momento del éxodo, Ariko hageze umwanya wo kuvayo, José Yosefu, fue tomado, el cuerpo de José fue tomado por umubiri wa los Yosefu hebreos barawujanye, wajanywe n'Abaheburayo, nuko bamujana mu gihe cyo kuvayo, bagenda bamujanye. Murabona para la salida mu gihe cyo kuvayo, del pueblo mu hebreo de gusohoka Egipto, kw'ihanga se ry'Abaheburayo requería bavuye muri Egiputa, un sacrificio hari hakenewe ikimazi, umwagazi w'intama wa Pasika, ari wo watanzwe ikimazi mu ijoro buca ari Pasika. Kandi ku mwana wese w'imfura wo muri Isirayeli yari muri Egiputa, hari hakenewe uwo mwagazi w'intama wa Pasika, nuko amaraso yawo agasigwa ku bishimajyango no hejuru ku muryango. Kandi n'uwo mwagazi w'intama imbere mu nzu ukaba uri kuraribwa n'abari bari muri iyo nzu bose, bakawujya wokeje. Nuko gutyo ubuzima bw'abana b'imfura b'Imana uko niko bwari kurokogwa. Kandi gutyo abana bose b'imfura b'Imana bakaba babaye ab'Imana, kuko barokowe n'amaraso y'umwagazi w'intama wa Pasika. Nuko rero Imana iravuga iti ubuzibura bwose, umwana w'imfura wese n'uwanje guhera ku munsi n'abarokora hariya muri Egiputa. Nuko rero turashobora kubona yuko Imana
es el Padre ariyo se y dueño de todos kandi niyo igaba ikaganza abana abana b'imfura bose. Abana b'imfura bose n'abande n'ab'Imana, a causa del sacrificio que fue hecho bitewe n'ikimazi cyatangiwe abana b'imfura hariya muri Egiputa aricyo cyabarokoye. y en lugar de los primogénitos Kandi mu gishingo cy'abana b'imfura Imana yarahaye Aroni umuherezi mukuru, en representación imuhereza de Abalewi los primogénitos. Por eso los levitas bashushanyije abana b'imfura. Nicyo gituma Abalewi atashamvu por ejemplo, ataragi la tribu de los baronkaho nk'akarorero umuryango w'Abalewi levitas tenía un territorio, ntibari bafise ubutaka, sino que ellos ahubwo serían los que estarían bo bari kuba como los ayudantes abahari del nk'abafasha sumo sacerdote b'umuherezi y mukuru, los sacerdotes bagafasha descendientes n'abandi de baherezi Aarón. bava mu nda ya Porque Aroni, el sacerdocio kuko pertenecía a Aarón, ubuherezi porque la bwari mano de ubwa Aarón Aroni, fue kuko la que inkoni ya reverdeció. Aroni niyo yanaze, niyo yashuritse. Fue la orden que Kandi Dios le dio a Moisés. icyo nicyo gituma iryo Él ari ryo dijo que tegeko la Imana vara yahaye que Mose. reverdeciera, Imana a yari ese yamubwiye yuko sería inkoni que yari pertenecería kunaga el sumo ariyo sacerdocio, yari kuba yegukiwe n'ubuherezi bukuru, la parte de los sacerdotes. ikegukirwa n'umugabane wose w'abaherezi, ubuherezi bukuru ushizemwo n'umuherezi mukuru n'abandi baherezi. Nuko mu nyuma Imana imuha Abalewi, kuko biboneka ko hariho abandi baherezi, abandi Balewi bashaka gufata urugero rw'umuherezi, nk'akarorero ba Datani, Korani na Abiramu. Esas personas, Murabona, algunos de abo ellos bantu pertenecían bamwe a la muri bo tribu de Leví. bari abo mu muryango Y wa entre Lewi, ellos hubo un kandi grupo hagati muri bo que hadutsemwo con sus incensarios umugwi eran cuantos incensarios, ukoresheje como 250 ivyotero vyabo. Byari ivyotero nk'amajana 250 ga Migeli, incensarios de byari ivyotero nk'amajana 250 by'uwo mugwi bari abo mu muryango wa Mose. Ariko nimwitegereze, bariko baragwanira ubuherezi, kandi bariko baraharanira kuba aboronka ikibanza ngirakamaro mu ngoro. Ariko Imana ibyo yarabitunganije, iraheza ibategeka ishinga yuko buri umwe wese yohitana inkoni yiwe, de su descendencia familiar. inkoni y'uruvyaro, umuryango w'uruvyaro rwiwe. Nk'akarorero Aroni Tomaría su vara yahitana inkoni de su yiwe descendencia y'uruvyaro y su rwiwe, ascendencia. ndetse n'uruvyaro Aroni nawe Tenían una yakomokamo. vara donde escribían Ayaba afise el inkoni nombre. Aarón venía yandikako de izina. Aroni Amram, yari yavyawe na que era Amurane, el padre de Moisés uwo también. yari na se wa Mose, kandi Amurani nawe yari yavyawe n'uwundi muntu kanaka. Nuko gutyo kugeza bashikiriye na Lewi. Y luego, de ahí hacia abajo, Nuko hanyuma uteye uja hasi naho abandi abana ba Aroni nabo bari bari muri iyo nkoni, genealógica, kandi gutyo iyo niyo nkoni y'uruvyaro rw'umuryango, la que kandi reverdecería inkoni sería yanaze, la que inkoni yari tomaría kunaga el sacerdote, niyo yari guca yegukira ubuherezi, incluyendo la ushizemwo posición del sumo n'ikibanza sacerdote cy'umuherezi y demás mukuru sacerdotes. n'icy'abandi Y luego el baherezi. resto, Hanyuma abasigaye nabo pues, les tocaría ser los abo ayudantes. bari guca baba Algunas veces abafasha. Rimwe rimwe hay personas que han sido hariho abantu colocadas como baba ayudantes bashyizweho y ngo que babe abafasha, bagaca bashaka gutwara gufata uburongozi. Abo bagiranira ingorane n'Imana. los levitas fueron Nuko rero colocados Abalewi como ayudantes bashyizweho para nk'abafasha, el sumo sacerdote y bafasha los umuherezi demás mukuru sacerdotes n'abandi descendientes baherezi bakomoka mu nda ya Aroni. Y ahora en lugar de los Nuko rero mu gishingo cy'abana b'imfura fueron colocados hashyizwe Abalewi. los levitas Abalewi en cierto momento. igihe kimwe mu mwanya umwe kanaka barakoze cyane ibintu byiza cyane kurusha n'abaherezi, bariyejeje bakora n'ibindi bintu byose. La primogenitura Nuko rero umugisha y los w'ubufura primogénitos del pueblo hamwe hebreo n'abana b'imfura bo mu ihanga ry'Abaheburayi están representados
en los levitas. bari bashushanijwe mu Por eso balewi. no podían tener Nicyo gituma abo batashobora kugira ishamvu iragi hagati mu ihanga ry'abaheburayo. ahora, así como por medio de un Nuko rero, hombre, Jacob, ubu nk'uko biciye mu muntu umwe Yakobo ari we Isirayeli amaze kuronka izina rishasha, ha traído nk'uko a biciye existencia muri uwo Imana yashyizeho igihugu, una nación creada por Dios. igihugu cyaremwe n'Imana. Ahora por medio Ubu naho de otro hombre, biciye mu wundi del muntu, cual Dios dice de uw'Imana Egipto, ivuga llamé ko a mi hijo, iti y se narahamagaye cumplió umwana esa wanjye ngo ave muri profecía en Egiputa, Jesús. kandi ubwo buvugishwa bwashyikirijwe muri Yesu. Está creando Ubu naho rero Imana biciye muri uwo un Israel, iriko irarema Isirayeli yo mu ijuru, y ese Israel celestial, kandi iyo Isirayeli yo mu ijuru el fruto de la bendición ni de la icyamwa primogenitura cy'umugisha que w'ubufura Cristo w'ubusamuragwa uwo Kristo Yosefu wacu entre los gentiles yashyize sobre hagati mu su banyamahanga awushyira ku ishengero ry'iwe. y por medio de esa bendición Kandi biciye es que muri uwo mugisha, Dios, Jesucristo uwo está mugisha niwo formando, Imana, creando niwo Yesu Kristo ariko araremeramwo por medio de esa bendición ihanga rinini. de la primogenitura Biciye que muri uwo Cristo mugisha tiene. w'ubufura uwo Kristo afise, Él produce multitud we de naciones. Por arashyiraho ihanga rinini ejemplo, así mu como mahanga. el pueblo Nk'akarorero, de Dios está compuesto nk'uko por ihanga ry'abaheburayo rigizwe n'imiryango cuando 12, mencionamos la tribu mu a José gihe como tribu, twoba tuvuze Yosefu nk'umuryango umwe, mencionamos a ariko Efraín tuvuze y a Efurayimu Manasés, na ya Manase, no se menciona a José. aho ntihasubira ngo hongere kuvugwa na Yosefu. Nuko rero aho ikiba imiryango 13, Pero no hay 13 tribus. ariko nta miryango 13 ihari, Los dos hijos de ahubwo ni kubera abahungu babiri ba los dos Yakobo, hijos de José, abahungu babiri ba hijos de Yosefu, José, munyihanganire Efraín n'abahungu y ba Manase, Yosefu, Efurayimu na Manase, abo esas dos tribus. baba bagize iyo miryango Pero ibiri. cuando Ariko condensamos esas tribus, dukoranirije hamwe iyo miryango ibiri muri Yosefu, una sola tribu. aho ucuba umuryango La umwe. bendición de la Ikiba primogenitura ni uko tiene umugisha w'ubufura una doble ufise bendición de parte de Dios. imigisha ibiri iva ku Mana. Tiene dos partes. Uwo mugisha ufise imigabane ibiri. Nuko rero Que tenemos turashobora kubona yuko dufise umugabane wa Efurayimu n'umugabane wa Manase, igice cya Efurayimu n'icya Manase. Dios Icyo nicyo gituma ha estado llamando Imana pueblo yagumye para su iriko nombre irahamagara dentro de los ihanga gentiles, ryitirwa izina ryayo hagati mu y luego en banyamahanga, el día posterior kandi también hanyuma ku llamará munsi w'iherezo naho nyene 144,000 izohamagara n'ibihumbi 144 by'abaheburayo, los cuales creerán ari bo tanto en la segunda bazokwizera venida de Cristo kwabo como en kuza la kwa kabiri primera kwa Kristo, venida ndetse bizere de no Cristo. kuza kwa mbere kwa Kristo. Vean ustedes primero Kandi aho ha venido la bendición nimwitegereze, para la ubwa mbere iglesia, haje la umugisha bendición ku de la ishengero primogenitura, ry'abanyamahanga, umugisha w'ubufura. después que es completada esa bendición, Hanyuma y naho se uwo mugisha completa niwamara los kuzura escogidos de Dios, hagakwira los primogénitos abatoranijwe de Dios, b'Imana, abana escritos en el b'imfura cielo, b'Imana en el banditswe libro mu de la ijuru vida mu del gitabo Cordero, cy'ubugingo de cy'umwagazi entre w'intama los gentiles bo de la hagati mu iglesia de banyamahanga mu Jesucristo. ishengero rya Yesu Luego, Kristo. Jacob, Hanyuma Así como Jacob Yakobo, habló la bendición nk'uko luego Yakobo para Manase, yavuze umugisha mu nyuma akawuvugira kuri Manase, la hablará Kristo nawe para el pueblo azowuvugira ku ihanga ry'abaheburayo, kandi de José. n'umugisha wa Yosefu uzoba uri kuravugirwa ku bana ba Yosefu. Cristo Nuko rero está representado en ubu Jacob, Kristo ashushanijwe muri Yakobo, kandi anashushanijwe no muri Yosefu. vean cuando José está en Nimwitegereze Egipto igihe Yosefu yari muri Egiputa se revela a sus hermanos, akihishurira bene wabo, yihishuriye hehe? Mu gihugu cyo mu mahanga, ariko aho yari afise n'izina y risha, estaba vistiendo como kandi yari yambaye y nk'umunyamahanga, estaba en la posición kandi yari ku rwego en el trono. rugira kabiri ku ntebe y'ubwami. Ahora podemos ver que Nuko rero turashobora el kubona faraón allí representa yuko a Dios Farawo en su ngaho trono. ashushanya Nosotros Imana iri ku ntebe yayo representa y'ubwami, Yosefu en nawe el trono ashushanya ya Yesu sentado ari ku ntebe a la y'ubwami diestra y'Imana yicaye iburyo bw'Imana. Y
para el día posterior, kandi ku munsi w'iherezo Kristo se revelará a sus hermanos, azokwihishurira el pueblo bene hebreo, wabo, azokwihishurira ihanga ry'abaheburayo, lo verán, kandi bo bazomubona, bagiye y kumubona, van a decir, kandi este bazovuga al que bati nosotros uyu estamos esperando. niwe twebwe twari turindiriye. Ahora es muy importante saber Nuko rero ni ingirakamaro cyane cómo lo van ko twomenya a ver, ingene bazomubona, porque ellos están buscándolo kuko bo bariko baramurondera. mucho tiempo. Haheze igihe kirekire, igihe kinini Ellos bariko están baramurondera, buscando a Cristo, bo bariko bararondera pero Kristo, Él se va a revelar a ariko ellos we muy pronto, agiye kubihishurira vuba cyane a como está nk'uko prometido. vyasezeranywe. En la página 41 Ku rupapuro del rwa libro de 41 mu gitabo verso cy'imirongo 334 akarongo ka dice, 1334 haravuga hati o Yosefu igihe yabona umuhungu Benyamini ahagaze ngaho, kandi Benyamini ashushanya nde? Ashushanya 144. cuando vio Igihe al chico yabona uwo muhungu mutoya wiwe Benyamini ahagaze ngaho, uwo yari mwene wabo mutoya, we yabonye uwo muhungu muto Benyamini ari ngaho, yari akiri umuyabaga, akiri muto cyane. Imiryango yo ku isi canke abayuda bazogaruka igihe aho hazoba hari 144 byo muri bo, kugira ngo bakire Kristo niyo bamubona aje. ellos dirán, Bazovuga "He bati aquí, este es nuestro ngiyi Dios, en iyi quien niyo hemos mana esperado". yacu twari turindiriye. Entonces verán sus heridas. Nuko rero bazobona Entonces, inguma imishishagu yiwe, bavuge bati mbega iyo mishishagu yavuye he? Nawe ababwire ati nayikuye mu nzu y'inshuti cada zanje. familia de sus tribus Bazorira baboroge, kandi buri muryango imiryango yabo ya Dawidi na Nafutali yose izokwirobanura, cuando lo buri vean muryango de pie buri muryango, kandi bazoboroga niyo bamubona ari mu el kirere traspasaron. uwo bacumise. Como todo esto Nuko rero nimurabe ingene ibi byose ibi byavuzwe na mwene data Branamu mu mwaka w'1958 guhera muri uwo mwaka kugeza nko mu 1965, Imana yaratanze umuco mwinshi ku bijanye n'iri banga ryose de la venida ryo kuza de Cristo kwa Kristo, y su programa para su iglesia, rikaba ari n'iry'umugambi wayo ifitiye ishengero ry'abanyamahanga. el pueblo hebreo. Uwo ni n'umugambi ifitiye n'ihanga ry'abaheburayo. Si ustedes Nuko rero al leer esto mwebwe ibi que hemos mubisomye, leído, al ver ibi esto, twasomye luego se mubibonye, encuentran en otro hanyuma lugar donde mu hermano kindi Branham kibanza habla mukabonaho mwene data acerca Branamu de la venida del Señor. avuga ku bijanye no kuza Y k'umwami. vean ustedes, Nuko nimwitegereze, aravuga ati vamos a ver, reka turabe, el Hijo del Hombre se umwana revelará w'umuntu a sí azokwihishura mismo como el Hijo we del nyene Hombre, nk'umwana tal y como w'umuntu, lo hizo en los neza días de neza Sodoma. nk'uko yabikoze mu minsi y'i Sodoma. Mwebwe muregana mwampumyi mwe, mbega ibyo ntimushobora kubibona? Amajambo yiwe n'ay'ukuri, ata misumari, ata nkovu canke ikimenyetso cyavyo, ata n'amahwa. N'umwana w'Imana yerekaniye mu ishengero ryayo nk'umwana w'umuntu. Ategerezwa gushitsa ibiri muri Maraki ikigabane cya 4 n'ibindi vyanditswe bisigaye. Umwana w'umuntu ubu rero ahishuwe nk'umuvugishwa, umwana wa Dawidi, umwami, kandi umwana w'Imana mu bihe by'ishengero, ni ukuvuga mu bihendwe by'ishengero yagumye ariko arihishura nk'umwana w'Imana. Ariko mu kimumbi kigira indwi yihishura nk'umwana wa Dawidi. Nuko rero reka turabe, kubera Imana atari umuntu, Imana ni mpwemu, kandi impwemu umwana ni mpwemu yera, ari we ariko yihishurira mu gihe cy'ishengero. Ariko byarasezeranywe ngaha ko mu minsi y'iherezo umwana w'umuntu yari kuzokwihishura. Mbega yari kuzokwihishura gute?
yari kuzokwihishurira mu mubiri w'umuntu. sin cicatrices, nuko rero nimurabe aravuga ati ata nkovu ata mahwa mu mutwe rwa rugore rw'amahwa n'ibindi bintu nk'ivyo. Mbega none ivyo bisigura iki? Ivyo ico bitwereka el pueblo hebreo nuko ihanga ry'abaheburayo cuando reciba a Cristo nibakira Kristo ku munsi w'iherezo, conocerá luego la historia hanyuma de lo que bazomenya fue la primera venida kahise de Cristo, k'ingene ukuza kwa mbere kwa Kristo kwagenze. Aho niho rero bazobonera inguma zo mu kuza kwe kwa mbere, él comprenderá el por qué tuvo que kandi ser herido. iryo hanga rizotahura igituma yategerejwe gukomeretswa, Le gukubitwa. verá en el día postrero. Nuko Vamos rero a ver cómo bazomubona le ku verá. munsi w'iherezo. Reka turabe ingene bazomubona. En la misma página 13 Ku rupapuro nyene rwa 13a haravuga hati mbega none we yasezeranye iki kwiyerekana we nyene ari mu muntu, ari mu mubiri w'umuntu. Nuko rero uwo mubiri ntutegerezwa kuzoba ufise inkuvu, inguma zari kuri wa mubiri, como lo hizo Abraham, nk'uko yabikoze kwa Aburahamu igihe umwana w'umuntu azoba ari umwana w'umuntu. Ubu ntazoba ari umwana w'Imana, azoba ari umwana w'Imana ari mu mwana w'umuntu. en el capítulo Mu 1, kigabane ca verso mbere umurongo wa kabiri muri Ezekiyeli, de Ezequiel, Jehová llamó a Ezequiel, Uhoraho el hijo yise del hombre, Ezekiyeli exactamente umwana como w'umuntu Jesús neza neza se nka llamó kumwe a sí Yesu mismo. yiyita. Ustedes Mwebwe entenderán eso a ivyo través de la muzobitahura enseñanza de la mu semana. nyigisho zo ¿Ven? hagati mu ndwi. ¿Qué es Murabona el hijo del hombre? umwana w'umuntu ni Profeta. iki? N'ubuvugishwa. Un profeta. Ni ukuvuga umuvugishwa ¿Qué n'Imana. sería Malaquías? Mbega muri Maraki Un kane profeta. hoba hari ¿Cuáles iki? eran Umuvugishwa. estas cosas que Byari antes ibihe sucederían ibi en los bintu últimos días? bigiye kubera Ahora, él mu no minsi dijo ya cuándo, nyuma. él no dijo cuándo, él dijo We ntiyavuze que sucedería, igihe azozira, ariko yavuze ko él bizoba. aún es el hijo de Dios. We kandi vyongeye ni umwana w'Imana, umwana w'umuntu yiteguriye guhishurirwa mu minsi ya nyuma, ari ku ntebe y'umwami Él es la palabra. y'ubwami ya Dawidi, nk'umwana wa Dawidi. We ni ijambo, kandi wewe gusa ariko arahindura icitwikirizo, ave mu bitashobora kuboneka ahinduke uwugaragaye mu mwuzuro, ijambo ribaye umubiri. Es Dios cambiando Ni de Imana tono de carne. iriko irahindura igitwikirizo Ha cy'umubiri. hecho eso, siempre cambió. Yo yamye ibikora ivyo buri gihe, yarahinduye iva muri Adamu ija muri Seti, n'ibindi iva muri Seti ija mu bandi bavugishwa batandukanye, nk'uko yavuye no muri Enoki ikaja muri Nowa, iva muri Nowa ija mu bandi bavugishwa, mu nyuma ija muri Aburahamu, hanyuma ija mu zindi ntumwa, hanyuma ija muri Mose, iva no muri Mose ija muri Yosuwa, ivuye muri Yosuwa twavuga yuko yagiye muri Samweli, ivuye muri Samweli mu bandi bavugishwa. Nuko ivuye ngaho hakurikiye abandi bavugishwa, Eliya, Elisa n'abo bandi bavugishwa bose, na Yohana umubatiza. Ivuye ngaho naho ija muri Yesu mu mwuzuro wayo wose. Ivuye muri Yesu naho yagiye mu ntumwa ziwe, mu nyuma mu bamarayika ntumwa ndwi. Muri kino gihe cy'iherezo naho izoza igaragaye yihishije mu mamarayika ntumwa wayo iri mu mubiri w'umuntu. Ni Imana iriko irahindura igitwikirizo cy'umubiri. Nuko rero turashobora kubona, ni murabe ngaha ku rupapuro rwa 22 mu gitabo cy'imirongo haravuga hati, umwana w'umuntu. Reka turabe, umwana w'umuntu yaramaze kuza mu bwiza bwiwe, kandi ariko arihishura wenyene guhera mu myaka kanaka iheze, ariko yihishurira ishengero ryiwe mu mbabazi, ariko arabigisha ukugaragara kwiwe gukomeye, ariko arakora nka bimwe nyene yakora igihe yari ngaha ku isi, ariko arihishura wenyene nk'uko yabikoze kwa Aburahamu imbere yo kurandurwa. Ivyo twarabibonye bigaragariye mu mukunda wacu mwene data Branham, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Wewe ubu yaramaze kuza mu mbabazi, ariko arihishurira ishengero ryiwe,
baramutwenze baramukengera. Ku nshuro ikurikira aho azokwihishurira hazoba ari mu gihano kije ku isi no ku mahanga yirengagije yibagira Imana, bacumura ku buntu bwayo ku munsi wayo w'ubuntu, no kuvuga bacumuye mu kiringo cy'ubuntu. Nuko rero murabona yuko Imana imaze kwihishura biciye mu nteguza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, umwana w'umuntu azokwihishura bundi bushasha. Muri uko guhishurirwa aho we azoba ariko arakora ku bw'ineza y'ishengero ryiwe. Mwibuke yuko Kristo ari umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru, kandi yagumye aza yihishurira hagati mu ishengero ryiwe nk'umuherezi mukuru. Ni ukuvuga ariko aravugira abafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama guhera isi itararemwa. Kandi we yagumye ari hagati mu ishengero ryiwe ariko arashushanya ibyo ariko arakorera mu ijuru ku ntebe yo kuvugira abantu. Kandi mu yandi majambo, ibyo we akorera mu ijuru ku ntebe yo kuvugira abantu ari nk'umuherezi mukuru, ariko aravugira abantu akoresheje amaraso yiwe, byishushanyiriza mu ishengero ryiwe mu ntambuko uja mu yindi, kugira ngo gutyo ashikane umugisha wiwe ku bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Muri icyo gitabo kiri mu kuboko kw'iburyo bw'Imana kiboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 kizinzwe, nuko mu nyuma Kristo aracakira akakizingurira mu ijuru. Ivyo we abikora amaze kurangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu mu ijuru. Aho nyene wenyene acahinduka agafata icyo gitabo akakizingurira mu ijuru, hanyuma akamanuka ku isi agifise kizinguruye. Nuko rero turashobora kubona ko Kristo ari mu ishengero ryiwe, ahamagara akegeranya abatoranijwe biwe, arigaragaza kandi ukuvugira abantu kwiwe ko mu ijuru kugaragarira mu isi, ariko arashikana imbabazi ziwe kuri abo bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi gutyo uko we niko yagumye ariko arashyiraho ihanga rinini hagati mu banyamahanga. Mu nganji y'imyaka 1000 abo bazoba bari ku isi, nk'uko no hagati mu ihanga ry'Abaheburayo hariyo umuryango wa Yuda n'umuryango w'umumo wose wo mu bana ba Isirayeli, naho kugeza ubu batazi umuryango wabo wari benshi muri bo. Kandi imiryango ntitandukanijwe muri ubwo buryo, ariko mu nganji y'imyaka 1000 iyo miryango izoba yashizweho. Ariko muri Isirayeli yo mu ijuru, murabona nk'uko biciye muri Yakobo ari we yahindutse Isirayeli amaze kuronka umugisha w'Imana. Murabona yabyaye abana babiri ari bo bahagarariye n'imitwe y'iyo miryango, kandi ikibanza cya Isirayeli nacyo cyaragabuwe muri iyo miryango ibice vyitwa amazina y'abo bana ba Yakobo. Ni ukuvuga yuko buri muryango witwa izina rya buri umwe wo mu bahungu ba Yakobo. Ariko dukoranirije hamwe imiryango yose yitwa izina irihe? Izina rimwe, yitwa Isirayeli. Ariko hamwe dutanguye kuronderera mu izina rya Yakobo ngo dutangure kurondera iyo miryango ya Isirayeli ingene imeze. Nuko rero nko ngaha tuhabona Rubeni, aha naho tukabona Simeyoni, aha naho ahandi tukahabona Dani. Ku rundi ruhande tugashobora kubona Manase, ku rundi ruhande tukabona Efurayimu. Tubonye Manase na Efurayimu tuba turiko tubona umuryango wande? Umuryango wa Yosefu. Uwo ni umuryango munini cyane. Nuko rero ku rundi ruhande turashobora kubona umuryango wa Yuda, gutyo n'iyindi. Nuko rero twebwe turavye Isirayeli yo mu ijuru ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, ariryo ryitwa
que fue llamado de izina Egipto, ry'uwahamagawe avuye muri Egiputa, narahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa, ni ukuvuga Yesu Kristo. Nuko rero ubu Yesu Kristo nk'uko Yakobo nawe yaronse izina risha, Yesu nawe avuga ko afise izina risha. Nimba rifise ni kubera yarironse. Mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 3 umurongo wa 12 haravuga hati, uwunesha nzomugira inkingi mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazokongera kwasohoka ukundi, kandi nzomwandika ko izina ry'Imana yanje, izina ry'umugwa w'Imana yanje, ari wo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, hamwe n'izina ryanje risha. Nk'uko tubona Yakobo yaronse izina risha, Yesu nawe yararonse izina risha nawe nyene, kandi ico nico gituma yashizwe mu ijuru ku ntebe y'ubwami y'Imana, agahabwa ububasha mu ijuru no ku isi. Nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimurabe ingene Kristo yagumye ariko ararema ubwoko bushasha, yagumye ariko ararema Isirayeli yo mu ijuru, kuko muri Isirayeli yo ku isi yishushanirije Isirayeli yo mu ijuru. Nuko rero turafise Yakobo ari we Isirayeli nk'umuntu ku giti ciwe, kandi turafise na Yakobo Isirayeli nk'igihugu. Turabona yuko umwana w'imfura aba ari uwa mbere aba yabanje gusamwa inda, kandi Yakobo niwe yabanje gushigwa mu bwenge bw'Imana bwa mbere imbere ya Esawu. Nuko rero ubu Yakobo nk'igihugu, Isirayeli nk'igihugu, yiyumviriwe mu bwenge bw'Imana imbere y'ibindi bihugu byose bihari ubu. Kandi ubu Yesu ari we ashikirizwamo ivya Yakobo. Yahamagawe avuye muri Egiputa, narahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Ivyo vyariko biravuga kuri Yakobo, ariko bishikirizwa muri Yesu, ari we mwami, data wa twese ahoraho, umwami w'amahoro. Nuko rero umwami yiyeretse Yakobo, akamuha umugisha, akamuhindurira izina marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano. Uyo n'umukundo wacu umwami Yesu Kristo, ari we mwami w'amajuru n'isi. Nuko rero uyu mwami niwe afise izina rizokwitwa Isirayeli yo mu ijuru, kandi we avuga yuko afise izina risha. Ico nico gituma ku munsi w'iherezo, ariho mu kimpombe kigira indwi, Isirayeli yo mu ijuru izoba iriko iraronka izina risha, iryo izoba ifise mu nganji y'imyaka 1000. Ku rupapuro rw'amajana 355 n'amajana 356 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero haravuga hati, umugeni azobana n'umukwe, uyo ntazokwigera yongera kumurekura. Umugeni azokwama iruhande yiwe, azosangira intebe y'ubwami n'umukwe, azokwambikwa igitsibo cy'ubwiza n'icubahiro vy'umukwe. Nzomwandika ku izina ry'Imana yanje, izina ry'umugwa w'Imana yanje. None izina ry'Imana ni irihe? We yari Imana iri kumwe natwe, canke Imanueli, ariko iryo si ryo zina bamwise Yesu.
uzomwita Yesu. Biri muri Luka ikigabane cya mbere 31. Yesu yavuze ati, naje mu izina rya Data ntimwanyakira. Biri muri Yohana ikigabane cya 5:43. Icyo nicyo gituma izina ry'Imana ari Yesu, kuko we yaje muri iryo zina. We ni umwami Yesu Kristo. None nirihe zina umugore yitwa iyo arongowe n'umugabo? We aca yitwa izina ryiwe. Izina ryiwe niryo rizohabwa umugeni niyamara kumujana iwe. Ubu naho dusome ku rupapuro rw'356 haravuga hati, kandi nzomwandika ku izina, kandi nzomwandika ku izina ryanjye rishya. Izina ryanjye rishya igihe byose hazoba hageze ko biba bishya. Nawe nyene rero azoba afise izina rishya, kandi iryo zina byongeye rizoba ari n'izina ry'umugeni. Kandi iryo zina rishya rizoba ari iki? Rizoba ari n'izina ry'umugeni. Ni ukuvuga izina ry'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ni nk'uko nimurabe izina ry'abakomoka muri Isirayeli muri Yakobo, iryo zina ni Isirayeli. Iryo zina iryo ari ryo nta n'umwe yo kwihenda ngo agerageze kuryibwira. Kuzotegerezwa kuba uguhishurirwa kwa mwemu gutanzwe kuvyerekana neza cyane ku buryo atamuntu n'umwe yo kuba ukaguhakana iryo zina. Ariko nta nkeka we azoreka uko guhishurirwa agutange ku munsi yifuza kwerekanira ko izina. Birakwiye ko tumenya ko iri zina rizoba rigitangaza kirengeye kure niyo ivyo twebwe namba tutokwigeze twiyumvira, tutokwibaza. Nuko rero nimurabe mu kiringo cy'ubuntu, ishengero rya Yesu Kristo ryari rifise izina ryitwa umugeni. Ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, iryo ryitwa umugeni. Kubera iki? Kuko Pawulo avuga yuko yahaye ishengero Kristo arimushingira rimeze nk'inkumi itunganye. Mariya igihe yari akowe na Yosefu ntibyasobanura yuko bari bubakanye, ahubwo yarakowe afitanye isezerano na Yosefu. Uko niko n'ishengero rya Yesu Kristo ryagumye rimeze muri iyi myaka 2000 yose imaze kurengana. Nuko rero umuntu wari wese yo kwiyumvira yuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryari ryubakanye na Kristo. Nuko rero dusome mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19 ku murongo w'indwi kugeza ku w'icumi ahavuga hati, tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushyitse. Umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Umumarayika arambarira atandika, utyahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana, nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga. Arambarira atoyasigaho, ndumugurano mugenzawe kandi ni mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana bari yusenga, uko bashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mwemu. Ngaha turashobora kubona yuko umumarayika abwira Yohana yuko ubukwe bwa wa mwagazi bushitse. Kandi no mu mugani w'inkumi 10 turabona yuko Yesu avuga ku ishengero, akavuga ku ishengero ry'iwe mugeni. Aranavuga no ku nkumi z'ibijuju. Inkumi z'ubwenge ni ishengero mugeni rya Kristo. Inkumi z'ibijuju nazo n'abasigaye bo muyobokamana rya Gikristo. Abo muyobokamana rya Gikristo bavyatura bavuga ku munwa gusa, bizera Yesu Kristo ariko badafise amavuta mu matara yabo. No kuvuga badafise mpwemu yera, badafise umubatizo wa mpwemu yera. Nuko rero abo ntibavutse ubugira kabiri, naho ubuzima bwabo bwoba ari ubuzima bw'akarorero.
nacer de nuevo ariko se kugira requiere ngo el umuntu avuke bautismo ubugira del kabiri Espíritu Santo hakenerwa para así umubatizo wa entrar mpwemu al reino yera de kugira ngo Dios gutyo umuntu y yinjire mu así bwami obtener bw'Imana el cuerpo gutyo y aronka cuerpo umubiri wa en teofaniya wo mu expresión buringanire bwa en el gatandatu programa de mu creación mugambi w'irema de Jesucristo, wa Yesu de Kristo. esta nueva raza que él irema ry'ubu está bwoko creando, bushasha ubwo que we es ariko el ararema ariyo Israel, Isirayeli yo mu para ijuru. los cuales en el día posterior él Abo nibo ku munsi w'iherezo we azoha umubiri mushasha, umubiri ufatika uhawe ubwiza kandi uhoraho. Nuko rero tuzoba turonse ishusho na kameremere by'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Isirayeli yo mu ijuru ariryo shengero rya Yesu Kristo igizwe n'abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Abo nibo Pawulo mutagatifu atubwira mu cete ciwe yandikiye Abaheburayo. Nuko rero nimurabe mu kigabane cya 12 mu cete yandikiye Abaheburayo Pawulo mutagatifu aravuga ati ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mu ijuru. Uwo ni mu mugwa twebwe turimwo, ni ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, ni ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'impwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Ngaha turashobora kubona ko dufise abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru. Turafise umucamanza wa bose, n'impwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Ni ukuvuga ni impwemu za teofaniya, imibiri ya teofaniya ni izi mpwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Kandi ngaha turafise n'abana b'imfura b'Imana aribo abagize ishengero rya Yesu Kristo, abafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Muri icyo gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama harimwo n'ibihumbi 144 by'Abaheburayo. Icyo nicyo gituma imbere y'uko akababaro gakomeye gatangura, umuhamagaro kuri bo uzoba. Icyo nicyo gituma imbere y'uko turangiza kuba ngaha kuri iyi si, twebwe nitwamara guhindurwa abapfiriye muri Kristo nabo bazutse, hazobaho kugaragara kw'Imana igaragaye mu mwuzuro wayo wose, igaragariye mu ishengero ryayo, dusanzwe dufise imibiri ihoraho. Kandi ihanga ry'Abaheburayo bazobona uko kugaragara, kandi bazovuga bati ibi nivyo twebwe twari turindiriye. Kandi bazobona Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Bazobona Yesu Kristo agaragariye ku munsi w'iherezo, ahagaragariye mu kugaragara guhwanye n'igihe cya nyuma, ariko no kugaragara k'ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, ubwa Eliya ku ncuro igira gatanu, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri. Ubwo n'ubukozi ubwo Yesu Kristo azoba ariko arakora ari muri mpwemu yera, abukorera mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi ihanga ry'Abaheburayo bazovuga bati uyo niwe twebwe twari turindiriye. Kandi bazohindurirwa ikiringo, bazohinduka bave mu kiringo cy'ivyagezwe baje mu kiringo cy'ubwami, aho bazoronkera amategeko y'Imana akandikwa mu bugingo mu mitima yabo. Ni nk'uko n'abatoranijwe bo mu banyamahanga, abatoranijwe bo muri Isirayeli yo mu ijuru, nabo bararonka amategeko, amabwirizwa y'Imana yanditswe hehe? Mu bugingo, mu mutima wabo. Nuko rero murabona igituma Kristo yategerejwe gupfira ku musaraba i Karuvariyo. Yategerejwe gupfira abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru uhereye isi itararemwa. Ni nk'uko n'umwagazi w'intama wategerejwe gupfa ku munsi w'imbere ya Pasika, buca ari Pasika hagati mu ihanga ry'Abaheburayo hariya muri Egiputa, kugira ngo harokogwe abana ba Isirayeli. Nuko ubu naho kugira ngo
habe ukurokogwa kwa Isirayeli yo mu ijuru. murió el Cordero de Dios. Umwagazi w'intama w'Imana yarapfiriye ku musaraba i Karuvariyo. Miren ustedes, Kandi por la nimwitegereze, muerte del primogénito, de esos primogénitos kubera urupfu allá en Egipto, rw'umwana w'imfura za mfura za hariya muri Egiputa, ya myagazi y'intama encontramos en favor de los primogénitos ariyo del yapfuye pueblo ku bw'ineza y'abana b'imfura bo mu ihanga ry'Abaheburayi. encontramos que con Turabona ese yuko sacrificio que hamwe se n'ico hizo, kimazi generó cyatanzwe a los primogénitos de la cyarokoye muerte, abana b'imfura vinieron a ser kibakura mu rupfu, de Dios, todos los baciye baba primogénitos de Dios, ab'Imana porque abana fueron bose comprados por b'imfura, medio kuko de ese sacrificio. bari baguzwe biciye muri ico kimazi. Estaban sentenciados a muerte. Bari bakiriwe urubanza rwo gupfa bose abana b'imfura. Ariko nimwitegereze, biciye mu kimazi cy'uriya mwagazi w'intama watangwa na buri muryango, bararokotse. Y fueron comprados todos los primogénitos Kandi abana bose para Dios. b'imfura baraguzwe baba b'Imana. Nuko rero nimwitegereze, biciye no mu kimazi cya Kristo, abana bose b'imfura banditswe mu ijuru Han sido comprados nabo baraguzwe bagugwa na por medio de ese Kristo sacrificio, biciye muri ico kimazi. Kandi abo n'ab'Imana, abana bose b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. aunque vengan a esta tierra Naho en medio de una raza baza caída, kuri iyi si mu bwoko bwamaze kugwa, bakaba bari de un mundo perdido, hagati mu isi yayovye Cristo, yononekaye. por medio de su sacrificio, Kristo biciye mu nos kimazi compra ciwe para Dios. aratugura tukaba b'Imana. Él nos ha comprado We yaratuguze, con su sangre preciosa atugura amaraso derramada yiwe en y'igiciro la cruz del Calvario. yasesewe ku musaraba i Karuvariyo. No muramos, Yaratuguze sino que kugira ngo vivamos ntidupfe, eternamente ahubwo tubeho con ibihe Dios. bidashira turi kumwe n'Imana. Y así somos librados Nuko gutyo tanto de la muerte twararokowe, haba mu rupfu rwo mu buryo como de la bw'impemu, muerte twararokowe física, no mu rupfu rufadika, para el cuerpo twararokowe umubiri, impemu n'ubugingo, será twararokowe manifestada dukugwa mu en el lago rupfu de fuego. ruzogaragarira El mu lago de kiyaga fuego es la cyakumurira. segunda muerte donde serán Ikiyaga librados cy'umuriro todos ni urupfu rugira kabiri, niho hazotabwa abo bose bazozimangana ntibongere kubaho. Espíritu. Bazotabwa muri ico kiyaga Y somos impwemu, nosotros librados por imibiri medio del n'ubugingo. sacrificio de Kandi Cristo, twebwe twararokowe de esa biciye mu segunda kimazo muerte, mu o sea, kimazi del cya lago de Kristo, fuego. turokogwa muri urwo rupfu rugira kabiri mu kiyaga Ahora cy'umuriro. vean el por qué. Porque Nuko él rero nos murabona compró igituma con su sacrificio we yatuguze en la ikimazi cruz del ciwe ku musaraba i Calvario, Karuvariyo, derramando su sangre en la cruz ariko del arasesa Calvario, amaraso y ahora yiwe sangre ku musaraba i Karuvariyo. aplicada Nuko rero ubu amaraso en yiwe nuestro asizwe mu corazón, bugingo bwacu, mu en el mitima dintel de los yacu, postes de la puerta de ku nuestra alma. rwinjiriro hejuru y'irembo ry'ubugingo bwacu, irembo ry'umutima wacu. Kandi ikibigaragaza El Espíritu de Cristo, ni mpwemu wa que es la vida de Kristo, la sangre, aribwo en buzima nosotros manifestado. buri mu maraso bugaragarira muri twebwe. Que los primogénitos Nuko de rero Dios turabonye son los yuko que tienen abana b'imfura la b'Imana bendición de Dios. aribo bafise umugisha Los w'Imana. primogénitos de Dios son Abana los b'imfura que b'Imana reinarán con Cristo nibo por bazoganzanya 1000 na años Kristo mu myaka igihumbi, y estarán con Cristo kandi por toda bazobana la na eternidad, Kristo n'ibihe porque bidashira, hemos sido comprados por el kuko sacrificio de twaguzwe Cristo n'ikimazi cya Kristo. para Dios. Tugugwa ngo tube ab'Imana, twaguzwe n'Imana, tugugwa n'ikimazi cya Kristo. Todos los primogénitos Nuko rero abana bose b'imfura Imana ivuga ko ari abayo. todos los primogénitos descritos en el Abana cielo, bose en el libro b'imfura del banditswe mu Cordero, ijuru mu gitabo cy'ubugingo de quién son. cy'umwagazi w'intama n'abande n'ab'Imana. Ahora hemos visto Nuko rero turabonye que por medio del segundo yuko Adán, biciye que muri es Adamu wa kabiri, él que fue llamado de Egipto, ari nawe nyene yahamagawe kugwa muri Egiputa igihe yari yagiyeyo. Nuko muri we hashikirizwa ibyari byashikirijwe mu ihanga ry'Abaheburayo muri Egiputa. ahora por medio Narahamagawe umwana wanje ava muri Egiputa. Nuko ubu naho biciye muri Yesu el Israel habaho Isirayeli yo mu ijuru. y el Israel Kandi celestial, Isirayeli yo mu así ijuru, como el Israel terrenal nk'uko Isirayeli yo ku isi tiene las diferentes tribus ifise imiryango itandukanye, y cada tribu es nombrada por kandi un buri nombre muryango de ukaba un hijo de witwa Jacob. izina ry'umwana umwe wa Yakobo. Encontramos que el Israel Turabona celestial, yuko Isirayeli yo mu vean ijuru, ustedes, mwitegereze, nayo nyene tiene sus diferentes, irafise diríamos, tribus
twovuga imiryango yayo itandukanye. Nk'akarorero, así como Jacob tuvo nk'uko Yakobo yaronse abana 12, encontramos que turabona yuko nuestro Señor Jesucristo umwami wacu Yesu Kristo ha estado teniendo nawe yagumye ariko araronka e abana hijas b'abahungu y ha n'abakobwa, tenido kandi los cabezas yararonse n'imitwe, de cada edad, iyi mitwe que son los ya buri ángeles gihe, mensajeros. abo n'abamarayika ntumwa bo muri buri gihe. Y ahora el grupo Nuko de la primera rero edad de la iglesia judía umugwi w'igihe cya mbere cy'ishengero ry'abanyamahanga n'umugwi wa Pawulo mutagatifu, uwo witwa izina rya Pawulo mutagatifu, ni nk'uko umuryango wa Yuda nawo witwa izina rya Yuda. ahora Nuko rero tenemos las 7 etapas de edad ubu turafise ibihe ndwi canke intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, y ahí tenemos kandi lo que fue reflejado aho tuhafise en los 12 ibyashushanirijwe hijos de mu Jacob. bahungu 12 ba Yakobo, ariko muri umwe muri abo hari umugisha w'ubufura. Uno de ellos era el que tenía la Umwe bendición wo mayor. muri bo niwe yari afise umugisha uhambaye. La bendición de la Icyo nicyo primogenitura gituma umugisha tiene una w'ubufura porción que doble. ufita imigabane imeze gute? Imigabane Por ibiri, medio de cada ángel mensajero, biciye muri buri mumarayika ntumwa. encontramos que Cristo está Turabona obrando yuko Kristo yagumye ariko akorera mu banyamahanga, ariko nta n'umwe yashoboye kwigarurira ihanga ry'Abaheburayo. es que se requiere Ni esa kubera bendición ko bikenewe ko uwo mugisha w'ubufura w'ubusamuragwa, bikenewe yuko su plenitud, ugaragara y mu eso es mwuzuro para ti, wawo wose, kandi ibyo biba ku munsi w'iherezo mu k'impumbu kigira indwi no mu gihe cy'ibuye rikomeza Por imfuruka. eso todos los ángeles mensajeros Icyo nicyo gituma abamarayika ntumwa bose bagerageje guhindukiriza ihanga ry'Abaheburayo kuri Kristo, ariko ntibabishoboye kuko bo bari bafise gusa baba bafise umugabane umwe. mire, Ariko ubu nimwitegereze, nuestro hermano Branham tenía mwene la data porción Branham de Elías. yari afise umugabane wa Eliya, yari afise ukugaragara ku nshuro ya 4 k'ubukozi bwa Eliya, ariko ubu hakenewe ko haba imigabane ibiri y'ubukozi, umugabane w'ibiti by'imyelayo bibiri, umugabane wa Mose n'uwa Eliya. Mwibuke yuko umugisha w'ubufura Tiene una doble porción. urimwo imigabane ibiri. Nuko rero Tenemos a José y sus 2 hijos. Yosefu turamufise n'abahungu biwe babiri, aho turashobora kubona batatu. De la primogenitura Ni ukuvuga de José, yuko umugisha w'ubufura wa Yosefu a Efraín wagaburiwe y Manasés. Efurayimu na Y Manase. ahora, por medio de Nuko ubu naho biciye mu kugaragara kwa Yosefu wacu umwami wacu por medio de Yesu la Kristo, manifestación del Espíritu Santo, biciye mu kugaragara kwa Mpwemu Yera, ariwe Yesu Kristo agaragarira muri Mpwemu Yera, ariko arakora ubukozi bwiwe, ubukozi bwa Yesu, impartiendo la bendición uwazoba ariko aragabanganiriza umugisha ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, y estará operando los ministerios kandi azoba ariko de arakora ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Kandi icyo nicyo gituma mwitegereze, el cuarto Elías. Eliya agira como kane ministerio de Elías, wari afise ubukozi bwa Eliya ntiyashoboye kuja mu ihanga ry'Abaheburayo. de Elías es para Ubukozi bwa Eliya ubugenewe Abaheburayo n'abanyamahanga, bukorera mu mahanga abiri, ariko we la otra porción. yarabuze uwundi mugabane, Moisés, yarabuze umugabane wa Mose, kandi ubwo bukozi bwa Mose n'ubw'ihanga ry'Abaheburayo, al pueblo hebreo. kandi niwe yahaye ibyagezwe ihanga ry'Abaheburayo, kandi ubwo n'ubukozi bw'ikiringo kinini, aribwo bukozi bukomeye busumba ubukozi bwo mu gihe Y ahora gitoya. con los ministerios Nuko rero ubu mu bukozi Moisés, bwa Mose ku nshuro igira kabiri n'ubwa Eliya ku nshuro igira gatanu, ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri biri mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 11 umurongo wa 3 kabandanya no muri Zakariya ikigabane cya 4. Yesu Kristo marayika w'isezerano ariko arakora ubukozi bwa Yesu, ubwa Mose n'ubwa Eliya. Muri iki gihe cy'iherezo azoshobora gukorana n'abanyamahanga, afise umugabane uhwanye n'abanyamahanga, kandi azoshobora no gukorana n'ihanga ry'Abaheburayo naryo nyene, kuko azoba afise iyo migabane ibiri. Kandi nk'uko Yosefu nimurabe, nk'uko Yakobo biciye muri Yosefu
nimuraba umugisha w'ubufura ingene waje kuri Yosefu igihe Yakobo yahezagira Efurayimu agahezagira na Manase. Nuko rero ubu umugisha wa Efurayimu n'umugisha ukomeye cyane, n'umugisha uvuga yuko uzoshiraho ihanga rinini, n'umugisha w'ishengero rya Yesu Kristo. Kandi umugisha wa Manase nawo niwo mugisha uje ku bihumbi 144 by'Abaheburayo muri kino gihe cya nyuma. Kandi uko ni ukubakwa kw'ihanga. Uwo mugisha wa Manase uzoba ihanga, n'umugisha w'ihanga ry'Abaheburayo. Ariko umugisha wa Efurayimu n'umugisha ushiraho ihanga rinini ryo mu mahanga. Nuko rero ubu murabona turafise intambuko zitandukanye canke ibihe bitandukanye. Aha turahafise intumwa zitandukanye z'ishengero rya Yesu Kristo. Kandi nimba mu nganji y'imyaka igihumbi bizoba bikenewe ko tuba dufise imigabane kontina 8 ku isi, twaramaze kuronka amazina y'iyo migabane 8. Turafise amazina y'intumwa z'ishengero rya Yesu Kristo, kuko ku ishengero rya Yesu Kristo hari isezerano ry'uko hubakwa isinzi ihanga rinini, kandi abazoguma bariko barabaho muri kino gihe cy'iherezo bakarokoka mu kababaro gakomeye, bakaba atarabo mu batoranijwe b'Imana, kuko batoranijwe twe tuzohindurwa tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ariko ngaha ku isi hazosigara ibindi biremwa abantu, kandi abazorokoka muri ico gihe cy'akababaro gakomeye bazogira uruhara, bazoba mu bihugu bizobaho mu nganji y'imyaka igihumbi. Tuzoba dufise igihugu c'Abaheburayo, tuzoba dufise na Isirayeli yo mw'ijuru, ari izoba iriko iraganza ngaha ku isi iri kumwe na Kristo. Kandi tuzoba dufise n'ibindi bihugu byose bizorokoka mu vyago n'ibihano bizogwa ku isi mu kababaro gakomeye. Kandi igihe tuzoba twamaze gushika mu nganji y'imyaka igihumbi, byose bizotunganywa ibifitaniye isano na buri kibanza, hatunganywe n'ingene umubumbe w'isi uzoba ugabanganije wose kugira ngo Kristo aganze. Nk'uko ibihugu, buri gihugu kiragabura ubutaka bwaco mu turere canke mbega migere twovuga ngo iki? Ibihugu biragabura ubutaka mu bice. Kristo nawe azogabanganya umubumbe w'isi y'uvukagera awugabanganye mu bice bizoba bikwiye kubaho, kandi buri gice kizoba gifise izina bihwanye. Kandi nimba kuri Yerusalemu musha atarindi zina ryiza ryoba rihari risumba izina rihoraho ry'Imana, no kuri buri gice cyose cyo mu bwami bwa Yesu Kristo nta rindi zina rizoba rihari ryiza uretse izina ry'intumwa ya buri gihe. Nuko hanyuma ubwo bwami bwose buzoba bufise izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero turashobora kubona yuko ari umugambi utunganye, ari wo wamaze gushushanyirizwa mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi nimba warashikirijwe mu ihanga ry'Abaheburayo, utegerezwa no gushikirizwa mu nteguro y'Imana kuri Isirayeli yo mw'ijuru, ariho mu bana b'imfura b'Imana banditswe mw'ijuru uhereye isi itararemwa. Icyo nicyo gituma Isirayeli yo mw'ijuru izofasha Isirayeli yo ku isi. Iyo Isirayeli izoba ifise umugisha uhambaye cyane. Ni vyiza. Turabonye ingene Imana irokora Isirayeli yo mw'ijuru, ikarokora abagize Isirayeli yo mw'ijuru abana b'imfura, ikabarokora nk'uko yarokoye abana b'imfura bo muri Isirayeli yo ku isi. Yabarokoye biciye mu kimazi cy'umwagazi w'intama wa Pasika.
hatabaye iyo hataza kubaho icyo kimazi ntihobaho agakiza ndetse no ku bana b'imfura b'Imana nabo twese dukeneye icyo kimazi cya Kristo kandi Imana ishimwe ko yo yagitanze ikagitangira ku musaraba i Karuvariyo kandi twebwe twemeye icyo kimazi tukamwakira nk'umucunguzi wacu aho twakiriye ikimazi ciwe kandi amaraso yiwe yaratwogeje icyaha cyose kandi mpwemu yiwe yadukozemo ukuvuka ubugira kabiri kandi yaduhaye umubiri wa Teofaniya impwemu ya Teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu we yadushize mu mubiri w'ibanga wa Kristo ariyo Isirayeli yo mu ijuru kandi ni abana b'imfura b'Imana bagizwe n'abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru uhereye isi itararemwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Turabonye iri banga rihambaye cyane ry'abana b'imfura aribo ari ab'Imana. Nimuraba ingene byose byishushanyirije mu bwoko bw'Abaheburayo no mu bavyeyi b'ihanga ry'Abaheburayo muri Yakobo, byishushanyirije mu bahungu ba Yakobo muri Isaka na Aburahamu. Nuko rero ubu naho umugisha urakomeye cyane kuri Isirayeli yo mu ijuru turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero mbega wewe uruwande uri uw'Imana kubera iki? Kuko abana b'imfura n'ab'Imana. Nuko rero turabonye ngo twebwe turabande turi ab'Imana umuremyi w'amajuru n'isi kandi nta majambo akwiye dusigaranye iyo mu rurimi rwacu nta majambo akwiye ari mu rurimi rwacu twokoresha ngo tugaragaze amashimwe yacu dushimira umwami wacu Yesu Kristo kubw'ibyo yakoreye ku musaraba i Karuvariyo kugira ngo arokore ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kubaho ibihe bidashira turi kumwe nawe mu bwami bwiwe. Nuko rero turabonye igituma turi ab'Imana kuko abana b'imfura n'ab'Imana. Ese imigisha y'ubupfura y'ubusamuragwa yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe ikaba no kuri jewe nanje kandi ihinduka ukuri muri twebwe. Iyo migisha yose y'ubupfura ariyo yashushanijwe mu mugisha uwo Yakobo yahaye Efurayimu kandi byongeye hahinduke n'ukuri umugisha uwo yahaye Manase uhinduke ukuri vuba muri kino gihe cy'iherezo ku 144 by'Abaheburayo mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ni byiza twamaze kubona mu mwanya mutoya turabonye uyu mugisha uwo dufise ari uwo mugisha wacu kuko turi abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru turi ab'Imana kandi umugisha w'ubupfura uhinduka ukuri muri umwe wese wo muri twebwe nk'abantu ku giti cya buri umwe. Ibyo nibyo biriko biraba kandi icyo nicyo gituma umugisha w'Imana uri muri wewe uri mu bugingo bwawe no mu cyuri cyose. Icyo nicyo gituma wewe uzohindurwa kuko uri uw'Imana, kuko uri umwana w'imfura w'umuhungu cyangwa w'umukobwa w'Imana
nababwiye yuko umwana w'imfura ari uwa mbere uwatanguye gusamwa inda, kandi uwa mbere yatanguye gushigwa kwiyumvirwa mu bwenge bw'Imana, uwo ni wafise ubufura. Kandi natwe nk'abagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, abagize Isirayeli yo mu ijuru, muri Isirayeli yo mu ijuru niyo ya mbere Imana yabanje kwiyumvira ubwa mbere. Nuko rero abagize Isirayeli yo mu ijuru n'abana b'imfura banditswe mu ijuru uhereye n'isi itararemwa. Kandi icyo nicyo gituma uwo mugisha w'ubufura w'ubusamuragwa ari uwacu. Icyo nicyo gituma tuzoganzanya na Kristo mu myaka 1000, hanyuma tuganzanye no mu bihe bidashira, kuko uwo mugisha n'uw'abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru uhereye isi itararemwa. Ni vyiza, Imana ibandanya kubaha umugisha, Imana ibarinde bazigame. Ejo nzoba ndi kumwe namwe bundi bushasha mu cigwa cejo. Reka turabe ico cigwa cejo ico ari cyo. Aha, Miguel nsanzwe ndagifise, namaze kugitegura. Icigwa cejo citwa ngo uwutanga umugisha hamwe n'uwuronka umugisha. Ni ukuvuga yuko n'ubu tuzobandanya turiko turavuga ku migisha, kandi ivyo biri imbere mu mugisha w'ubufura w'ubusamuragwa. Kandi tuzobona ingene uwo mugisha uza kuri twebwe muri kino gihe c'iherezo, aho tuzobibona. Kandi tuzobona n'ibindi bintu vyinshi ngirakamaro cane, ivyo twebwe dukwiye kubona. Buri gihe ivyo twagumye turiko turabona, murazi ivyo ari vyo, ni umugisha uw'Imana yaduhaye twebwe twese. Ntacyo bitwaye kuba twoba turi abantu bo ku rwego rugereranye rusanzwe. Ikingirakamaro nuko turi abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru isi itararemwa. Nuko rero turashobora kubona yuko umukundo wacu Mwami Yesu Kristo ari we yakoze ivyo vyose. Abikorera umwe wese wo muri mwebwe, arabinkorera nanje. Nuko rero iyo dushoboye kubona ibintu byose Kristo yadukoreye, ikintu kimwe gusa nico kibera mu mitima yacu. Nk'uko imbizi idudubiza amazi menshi, ibwina mu mitima yacu hadudubiza hava urukundo rwinshi kandi rwinshi cyane rw'Imana dukunda umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Imana ibandanya kubahezagira, Imana ibarinde. Hamwe natwe bundi bushasha umukundo wacu mwene data Revera Miguel Bermudez Marine. Mwese mugira ijoro ryiza.